Zija frozen. Jata. Yo. Young Craver. In a dead and soul ever. Naondo flow kama kawa. Nimepokea simu ngeni weni nani bro. Nibi face naongea bro. Wahinjo. Bas poa. Braza sasa wapi yo. Nikunako burudani dogo wahinjo. Nikicheki. Meza zimeshine mabia. Watoto navyosheki utafurahia. Bas nicha tuwataki wa kuhesabia. Eti umekunywa bia ngapi utanilipia. Leo ni ngumu natamani bonga na dem. Ila vyumba vimejaa nimekosa sehemu. Do vile tukifika tu man. Nitasokuru windundi. Sinkiri wa wundi. Umwe wankakorabo wibaza ni underground. Uraza nkangu kundi. Apana kwizo mind. Ni yari mishatsi nk'inyoni gwa jiji yindi. Oya ni muri commentaire. Avuga ko wamfunise. No si commentaire reka tubirindi. Oya wewe uvuga ko wamfunise. Reka tubirindi. Kwa kuni nyene 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 ni wanix kuri microphone canke nyite kwa kuni nyene umenyereye ndi kumwe inyuma ya kamera na manager no mustiri kumwe na manager yifatiye kamera yehe uno musiri kiganiro kimeze gute murabona ko nahagaze ndi jesh ndi kumwe na Young Craver Pondis nagomvye ko ari umurapere dukore duhagaza duhana ama freestyle atabire byo gutinya katuma tuba Chewana nawe. Yakini TV kwa kuni nyene buragira subscribe kugira ibintu bigende neza. Young Craver. Manzo turamukiriza afani bacu mzee. Ya abafanzi mbe TV yanyu yitwa. Yakini TV. Nuzi gusoma amani sima. Yakini TV. Ya abafanzi ba Yakini TV. Ndabaramukije cyane hanyuma mubandanya mukurikirana channel imani mugira subscribe, share na comment kugira mwironkere nyene ibiganiro byinshi bishiye kuri Young Craver Pondis ngo barapere bakunda kwambara isengre esho kintu kivuga ko ikomona nawe ariyo wambaye meni biravana mani yumva ni hari umuntu nabantu bindugumba gusa barapere urumva kubera bama mu ndugumba bashavuga ati twambara isengre wapi su ariko ukurikirana barapere bose nigako tubasanga mu masengre why kubera iki kuko mukunda amasengre vraiment je sinovuga ngo nkunda amasengre ngo kubera ngo ndumurapere sanzwe ndayikunda nyine nasanzwe ndayikunda kuva nyine nkiri umwana je nakunda kwambara ibintu by'amasingeri that's why none umunsi Young Craver ngo si umwana afise imyaka ingaho buri ko avuga ko yakutse ikari wari umwana ufise imyaka ingaho kuvuga warakutse ngamano ni imyaka 23 amani umva petroli we kweli wotera ya mahasana gaye yes Yakini TV Burundi kwa kuri nyene uno musi bimeze fra ariko bumvise ngo ndikumwe n'umurapere bacha bavuga ngo ndabasondetse singomba uririmbe mu ndirimbo maze kuririmba bashaka freestyle mu ndirimbo utaririmba singomba bahe mu ndirimbo wumvise uri umurapere twagiye 1 2 3 misha vipi mebidi nije kwa hizi flow kwa hibiti navyoteleza slow nipe siti nikae ni mwage zangu shwanchu kaga masinicho kitaka muulize on the floor mimi kichwa na wachosha mitani niko kasi sana kalisasi na gani tulia ndiyo kwa sasa sisi tuko vitani hatutishiki Young Craver mega dream the one Young Craver gato yahonyera tukiri ngo tukamulize on the floor no yakwigishije ko na ondo from anaranyemera oya najo okay na wanix arakwemera kamurabisha nenda kamulize oya tugenda slow wewe ondo kwemera oya Young Craver kunyemera gutima ndakumara amazi imbere y'abafanzi ba Yakini TV n'abarundi bose akunda rap je ndakumara amazi none yari kwemera ko dukorana atavyonze Young Craver je nimba ondo kwemera ngoma ndakwereke ko rero hari abafana batokwemera jewe ndagwa freestyle turaenda ndagwa freestyle ya hip hop canke rap nawe usubiremo maka turabusi nduwune ndabe uwondo fra kwemera mani tugende uravyemera dukubita ka challenge gatoya okay kubita ga challenge tumaze tukuze kwanza bakunze ba Yakini TV Burundi ngoma ndamucane muce muri commentaire nukuri kwimana jewe akanshobora ibana ncambwira na manager sinzosura kora nibiganiro okay turaenda Tulimbi Kiswahili chanke numvise mwe cyo cyose sawa winja tago fina nimubona ngo ndumwana inja kanda y'umwana ndazi muzambona inja tavyo gutinya tavyo gusubira nyuma nju rap mekenya reggae zoke mekenya hip hop mekenya ndiko ndaza tacho ninya Young Craver namufunise nyishura yeah man nitasokuru windundi sinkiri wa wundi umwe wankakorabo wibaza ni underground uraza nkangu kundi apana kwizo mind ni yari mishatsi nk'inyoni gwa jiji yindi oya ni muri commentaire avuga ko wamfunise no si commentaire reka tubirindi oya wewe uvuga ko wamfunise reka tubirindi
kwa arige wimbira ngo wanesheje usikiriza tunaenda na safari nyingine bwana mdogo pokwa mwa tarisi kwa mdogo mara kikopo na kuna michopo na kopa mkopo na pandisha vitako na fikiri wako Mr. Nyo nako nimeanza na msawa tukileta unako takutoa kulia mama hadi kushoto mwavyumvise ya that's it rap machine weka mwavyumvise ibi bintu rap machine no amajambo yumvikane big up sir ebara amaboko yajira bakoze bakiri oya ndiko ndabwira gusangira amaboko young clever dio pondisi ebana umbo n'abafanzi bambwiye ngo nango naburashoboye kwe nimba wemerwa na ondo projening ni bana ni Tupac kwe nuko niko no Tupac ko tawukiriyo pondisi ariko gatatu garusana numvise ngo igendiri mu mwari mbanya na ondo fronyene kora niyo mahigwe mbonye kugira mu tuyageje urabona hitwari bwayage nijambere ukore kuri yakini TV Burundi birashika nkaba ndabivuze byarataye igihe ariko nta kintu kigera gitigiye kuri uriya ariko kuri je ntibirata igihe no kubafanzi banje kubera ko birashika tukiganira umvise ko nakwaje n'imyaka by'ubwana nyene kora niho tukiganira igendirimbo ngo ndofuga muri shamahera ngahigwe na muririmba Kyo man ivyo nibanga man si ngombwa tubivugire ngaho kuri televiziyo ariko bakora gu telefone manza witabema ninde sorry n'umuntu nyene shira muri silencieux man erega uri kuyaga n'abafana urazi umufana niwo muntu wa mbere urabona uri kuyaga n'umufana niwo mu boss wa imvira uri kumwe na boss ukashiguma wagira sikuguru ku ntebe uko abise kumega uri kora jagara buri muri silencieux bakunze bakindi TV mu mubarire ya ntihari yubasha abafana ati wamuhanga herero bifes wapi man iryo nibanga giwanje yagufashije kubura na management si kubuntu Pondisi ari muri management sanzwe ndi muri management uri muri management yitwa gute management yitwa Mega Dream Entertainment nari nambaye n'umupira kare sinzi ko wabonye ya mpira wajamba goko riko wahinduye watinye kuyikora promotion no sinatinye gukora promotion gusa ariko naho korewe umengura bakengera no kuri kutagumye wambaye wapi suko bakingira harimo akagaye mindure n'akaruki basi gusa manager ntava umushwana manager wa Mega ntava umushwana gusa hari yabakengere kubera katagumye oya suko bakengera man agombye guhindura look basi nagatoye kuko igenda yiriwe mu gatondo abarapera ari ukuntu bigarisha bro ari ukuntu bigarisha abarapera n'abari muri rebo kanaka aguma kwereka kumenga ni wenyene ahubwo akakubwira kumenga ni gwiwe oya kimwe gusa mu kazi ko se umuntu akora tegezwa kwiyemera amana nutiyemera ndazokwemera niko kiri Pondisi ariyemera Pondisi ajya tuvuze kwiyemera je ngo mace ndakugarukako hari umurapera yaramaze imisa gisivya ngo nambarije maturare ibiliyoni bigera waravyemanga kubera uburapera ari kwiyemera bigera uravyemanga tuvugane oya nino navuze ngo urapera no kwiyemera biravana n'ikintu cyari cyo man uyemera ku kintu udashobora gushikana ama miliyoni je n'ama miliyoni fisi ariko aho ngeza niyemera kuhongeza nyine Pondisi muri rap ariyemera nimba Pondisi yemera muri rap akaba ari umurapera Pondisi akunda kwiyemera mu biki turese vy'amadolari kuri zimpeta no ibipfyo byo nibisanzwe haro nibindi nasize ibi mugambira zimbo abavana barugore ngo ni vy'agaciro hadi thanks ana ibintu bisanzwe uti Pondisi yemera kuki je ndiyemera mu kazi nkora man kuko kuti umuziki wanje cyambere niyemera umuziki wanje ariko nubwo wemeraga Pondisi azwi ntara zingahe tugenda ndwara ina Pondisi z'ubu nabashobora kuvuga ati jewe izi ndazihonyoyemo ngize ati duze ibiganza nuko nyene okay jewe intara ya Makamba baranze niyo uvuka mvuka Nyanzarake uvuka Nyanzarake niyo mpamvu Igitega baranzi ngo nyene si cyane gose si cyane naho ndishikana vyahatari gusa mugabo nyene mwebwe nimwe muzotuma rega dutere nta kandi ngo abantu b'Inyanzarake ngo barakoresha inganga watu wa Makamba mnanisikiaje ndazi ko muri benshi muri Makamba munyumviriza sorry murakoresha inganga bati ngo umuntu ava mu rumunge ni Makamba ngo baramutinye na cyane hageze ku barapere ariko nivyo wumvise numvise je no wumvise je musi nagiye Nyanza rega ashinze ngo manegera ngo nabamesha Pondisi wakoresha kameze gute cyane jewe mufumo yakubwiye gute ciwo mufumo wanje ni Imana inde Imana niyo gutegeka kwambara isengre kwambara isengre mani none ni bibi aha nambaye nabi ndi gusa ni Pondisi ari Makamba ari Nyanzarake ako yaje amanukanye muri iyi minsi kagomba gatangure gufuruguta ariyo mpamvu ubona bafatanye na Big Face aratubwira n'ibindi reka dufashe kajya kantu wakuye Makamba ubona 2020 kagomba gakore gute akantakaye kajya kaboro nyene waboshi ubona 2020 ugomba gakore gute ubona ugiye kuduhereza ibiki
ya je nta kantu nakuye hariya kimwe gusa ndabafitiye gishasha nyene ndabafitiye korabo nande nibanga urazi gituma aguma avuga bikambwira abafananje urazi gituma aguma abwira nibanga jewe twaganiriye bien abantu taratangura ikiganiro umupfumu yamubwiye ati ntuzuvuga ngo bamukorane idasoze kandi iyi ndirimbo mukabona itabaye hit iyi ndirimbo mukabona itabaye hit jewe nix nzohagarika micro je ngira nsore indirimbo shasha ndabizi wari wabimbwiye babwire gusa abafana mu kwa kane naho nzo ndafise korabo nyene iraho mwitegure none kutabwira ni kantu nakukoresha ati je kantu kugira ibyo hit warambwe ubwiye ari garabahenda mangu ari garabahenda abakozi mu yakini TV Burundi kwakoreye wani mfashe microphone murazi nta squat ndasatira umva nasatira ndateba ndamenya ko afise akana akoresha Young Clever muri dream hari yayo usanga yarakanyegeje ibintu bimeze nasatira urazi ko abasatirizi mu Burundi ni babiri ni Saido ntibazonkiza mu mupira mugahagaze muri industry Anix ndakeze ni no muntu yosatira kaji jewe ndagusa nawe ko wiyemera mu kazi kiwawe oya Jesu kuyemera nibizwi je nk'ubu nasatire ndamenya ko ufise akantu wakwima kamba uzoraba muri commentaire ko atera wazovuga ati uwo mutipa ari yemera muri commentaire kandi bazivuga ukuri kandi barazi yo nsatiriye nta bujiga sawa reka tubirindire Young Clever ariko twagumye tuganira nk'abantu nyene ntibavuze ati ngo umenga ntimuri abarapere biyemera gose bavuze ati ya freestyle twabaye baragomba ijya ndirimbo ya Bface bayicishiriza ko gatoye mwarimenye na Bface on the floor zijya frozen jata yo Young Clever in a dead and soul ever naondo flow kama kawa nimepokea simu ngeni weni nani bro ni Bface naongea bro wahinjo bas poa braza sasa wapi yo ni kunako burudani dogo wahinjo nikicheki meza zimeshine mabia watoto navyosheki utafurahia bas nicha tuwataki wa kuhesabia eti umekunywa bia ngapi utanilipia leo ni ngumu natamani bonga na dem ila vyumba vimejaa nimekosa sehemu ndo vile tukifika tunachili mule kuswaga fulani zilo kwenda shule sambaza kiuhakika bia nyingi twende kule Nyanza ntibadukira na kesi kichakani tusitoke bule Clever young pondis but the money faster man no this Nyanza ntibadukira no buzaraga kuri zi freestyle ntibadukira abinyanza ntibangira ubu Jeff safana bishi bari Nyanza bankurikira nawe TV ya mbere Nyanza n'abajama banje turakombirikana ari fish kwi TV ikorera Nyanza karibu rero hariho Nyanza Rake TV nta yinduze Nyanza Rake TV nzi gusa ndaki haro Miracle TV haro Nyanza Rake TV na Miracle TV ya ko ndabizi gose ndimo message n'umusatirizi urumva nasatiriye kukurusha peti Miracle TV twagiye Nyanza Rake biga bisana ndako ndashire gose numva n'umusana je nabazana umuntu wanyu ariko no wacu igihugu cyose w'Inyanza gusa umuririmbyi su hano hamwe aba w'igihugu ariko tuba tuzi gusa umuzi iyo yazananye yes bro gusa hari ukuntu nyene twagumye tuganira nk'abantu nyene umengana abarapere nyene gusa hari akantu gato ngomba ndakubaza kubera ko jewe yo nkoze ikiganiro ubu ndahejeje sisura kukubaza sivyo kandi mbabarijiwe ndahejeje ubu ni kigomba kibe impwe muyera wanje nagomba afata ikibanza kubaza Jefferse impwe muyera dusanzwe dukorana urumva Wanix nimbuzi Wanix mwahejeje kuganira ariko impwe muyera nawe bagomba mazibaza ko yagumye yumva witapa ngo umurapere avuze ati Wanix impwe mwanya nanshitije no mu mwanya namubwiye ati welcome ikibazo cya mbere impwe muyera ntumye ambwiye ati none ko ari umurapere wa hatari nindi yazanye rape mu Burundi kugira atwishure barakubwiye ati mpwe muyera wanje arinza kubaza ibibazo ndazi ni moto ariko aragarutse impwe muyera gomba yongera kubaza ikibazo nimba mu Burundi bavuze ngo ni banaka na banaka muri commentaire bazodufasha batwishure canke bashatubwira kuko naje mpwe muyera ndashaka kumenya burya rap canke hip hop niko babivuga ngo bifitanye isaniriye rap na hip hop bifitanye isaniriye hip hop rap ushobora kurapa kuri beat ya R&B avyumva yasirowe urumva yazuki lakini kuna hip hop sawa mwongozo wa hip hop mwanangu ariko je nabajisano bifitani isano ya rap na hip hop bifitani isano nyabaki gamuta mama yaranje yaje mu ngusaga arakaze kandi arakubaza ibibazo bifitani isano Wanyanza mpo hagati ya tupo wafanzi wa Young Clever pondis ariho hip hop na rap ni ibintu byama biri kumwe hip hop nurunani urunani gwa nuko bikatanda
Ibinyene zabigumiza ngo. No. Asha uzoyibora kunyene. Young Crave Ponies nabwiye je ndasatira. None okay yavuze ngo ngwana sinamusatire mwe muhera waje. Ya Young Crave Ponies. Kamfata kanyiro manze ndagushimire ko arampumira wanje yako yagishije neza nabonye wowe yari yera yawe nukuri. Aba dukorana bose je baranzi. Je ko nakubita squat kandi twakigana usanga kiryoshe kabisa. Kuko usanga ari shamurare ko mpumira aho ari inzaza. Namavuta gusa. Fata kunda kwerekere kugira ndangize kigani. Nakwera nakwache gusa afana banje bagumana. Mbaza nawe basi. Mbaza kibazo. Ndakubaza. Mikoro ndaguha. Watanguye ryari ibintu by'ubujournaliste man. Alex. Nisho gusa mbaza nta kindi. Kuko ndabona umengo urabifitiyemo nyene. Yes, of course. Abafanzi ba journalism je nitangwe muri 2020 mu kwezi neza kwa kabiri ariko nanagiye gukora formation Genize scientifique sinizi byo menyesha makuru ariko nafashe formation y'amezi 3 mu mwaka wa 2020 amezi 3 ariko natanguye gufata microphone mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa kabiri no kuvuga itereke 5 z'uku kwezi nyene kwa kabiri niho nzo bankuje umwaka ndiko ndakora no mwuga ya sinzi ko ufite ikindi kibazo nukuri biraneze cyane cyambere cyoco uyu mujama arabizi arabise mwemuyera yiwe mani nimbi ya nikuvuga ko mwemuyera nimbi mwemuyera usanga kaze uramaze kubona amarayika kuno bakaze rero uramaze kubona marayika mani abamarayika uramaze kubabona ndagusubire ko na abamarayika uramaze kubabona marayika gusigura mu kintu marayika gusigura marayika urashyigisigura muri commentaire nzo kikwereka yes bakozi ba Kenya TV Burundi kumwe na Young Crave Ponies umurapere atavyorosha muri industry press 257 kandi ni umwe mu baririmbyi nakubwiye ati indirimbo igombize kubera ifisa akantu igakubita squatter je ndahagarika microphone izobikaze yo oya ndabiyizi okay basi bibwire bari je ndabiyizi babwire bari izobikaze izosokana na video yayo man tugende gatoya je kubera ndabiyizi izobikaze kimwe izosokana video cya gatatu izobirimwe ama image ameze neza cyakane izorabwa n'abantu benshi cyagatanu reka ndakigushiriremo cyagatanu reka ndakigushiriremo izobirimwe n'abademo benshi cyagatandatu natangarije nyine cyo bari kurasotera yes of course reka ndabwira ko ndakora cyane gose ndabasezera abafana baje bara Yakini TV Burundi ya nimwibagire kugira subscribe kuri channel man babikora neza cyane barafisa abantu babizi man uyu mujama ndaki respect sana hanyuma kandi mutibagira kugira subscribe kuri channel ya Young Crave Mr Ponies wandika YC Mr Ponies ni abbreviation ya Young Crave Mr Ponies reka ndabatumire mugende kwa Young Crave Ponies yavuze YC reka je ndabihindura mvuga ati ye na ce ko ari abantu usanga twibera arabizi nka jewe nkitangura kwiga niga yagamukama amabatisi mu yose ndayaheza urumva je yo muri yagamukama wiyimutse baca bakubatiza wiyimutse rene nagumye mbatizwa cyo tumafite na mwe mu yeru ubu umva wandike ye na ce hama Ponies uko nyene nawe kuvyumva na ce hanyuma Mr Ponies ucugenda ugire sabone kuko urumva ko kizoba gikaze kandi nakubwiye hanyuma kandi hanyuma kandi no kuri channel ya Mega Dream Entertainment rebo nsanzwe ndimwo ntibibagire kugira subscribe share comment na like nje ndakubwira bukiye mwibanga kugira ntanyumve umenye ko ari ndimi zo bikaze yakoresheje indumba y'Inyanza ugire subscribe hakiri kare uzoyironke ciao ciao